rero iyo umuntu akwiriye bigera gutekera idatatu tubemeze bifite ubwato bunini, amato manini manini ashobora gutwara amatoni agera kuri 5 cyangwa transport zimbutse kandi yihuta mu minsi mikeya iyo uvuze mu minsi mikeya ibaye myinshi n'iminsi 3 dusanga muri Afrique de la Tanzanie wit naha inzira za port ishami ya Murali maze imyaka 9 yo kuva mu 1992 twaje hano muri foire kugira tumenyesha abantu batabizi kwabo transport yo mu mazi benshi naco bari bazi twaje hano kugira abarundi bose bamenye ko bashobora gucisha ibidandazwa byabo babicishije mu mazi kandi mu mahera make ucishije mu mazi ibidandazwa byawe akarusho gahari no mwibarabara nuko unguka ibice 40 kw'ijana. Izi ngunguru mubona hano twashatse nka decoration en même temps yerekana amaport yose ari mu kiyaga Tanganyika, akaba ariyo dusanzwe dukoreramo Goma, Baraka, byose mugiye mubona n'amaport dutora kuri byashara cyangwa dushikana kuri byashara bivanye n'icyo yifuza. Kahekeye abantu bashoboye kuba bafite ibyo bohayanisha muri abo ko boza ko igikorwa ciza hagenderwa n'abarundi benshi donc visibilité za mifwa. Ego n'amahoro abariko barabona ibintu bashobora kuvuga ati n'amasipesialite benshi bavuga ati ndetse hose ashaka kurekwa mu Burundi wogira kutubwira uko ubihe tukabikora bigaheza bikagira akanovera mwene uko. Ego musanzwe twebwe twitwa Sanesta Services Societe. Iyo societe ikaba ari amazina abiri, izina ryanje n'umukobwa wanje Sandrine Alessa yitwa Sanesta, ariko rero tuca dukora ipiripiri n'amachips ari bamizushi croustillant très bon. Kuvuga ipiripiri yacu tushiramo ibitunguru, gingembre, ail, poivron, hanyuma tugakoresha amatournesol, hanyuma conservation naturelle imarasimo turayishira mu alimentation. Hanyuma amachips nayo turafise chips yitwa banana planté mututu croustillant watumva, hanyuma tugakora na chips manioc, tugakora na chips patate douce hamwe n'igitoki. Yego bon ntidukora ibiraya kuko dushaka abantu bagerageze kumenya ibindi apa ibiraya kuko bose bakunda, donc uzanye ibiraya umva duca byinjizo kuko nahisemo gukora ibyo bindi badakora kugira bimenyekanishe icyo bashobora kubisura. Iki gikorwa kimazemo igihe kingana bon ipiripiri nayitanguye kuva nkiri muto kubera nakuze nkunda guteka, hanyuma nkagerageza ikintu nkagiha abantu gikunze cyane nkagira gukoramo business. Mugabo amachips si bya kera, chips navyiyumviriye ni ide yanjemo, urabona ibintu yaratakazi gahari mwatwe navuga ati eske je sinukaya akazi, ndavuga reka nkaya akazi cyane bane no koliki kiri ino cyane yumvira gukora amachips cyangwa reka ngerageze d'abord igitoki kubera coroshe gukora ni igitoki umuzuzu igitoki umuzuzu vyoroshe kuko ibindi biragume, ikijumbu n'umumbati biragume, si happy rero sishoboka gukora candagira jeje nyine amahusheshe yanje ndaruma ngene shobora kugerageza gukora mara kuko uno munsi ko turabishira muri hanisho kugira ngo turabe ko abantu babimenya. hama biraheze bikakorohera gute waronse guteka waronse byose aka kantu tukabishiramo naho tukakarubona. Bon au fait ugitangura turacafise ibibazo by'amamaraje. D'abord isashi yaravuna, isashi imaze kuvaho c'est difficile kugira ngo ushobore uriruka utanguje nk'isi yo natanguje. Iyo natanguje yari nini bikaca bimbura mu biragashira, mugabo après bihese mu bunyene niho nyine nkasani candayirunka irifseka inzego mashuri iri un peu moyen kugira ngo ashitemo n'ikintu basibone ko tuzura ibindi byababwira nka hagati. Donc mu Burundi turacafise vraiment kira
urabona ko j'ai commencé avec en verre kubera le verre ni conserve neza hanyuma après navuga ayo kurecycle kandi abireke ndavuga reka nje kurondera ivyo naronse nabisa plastique restaurant d'alimentation uwishize ku zuba les rayons solaires iki cyangwa ikabimba donc c'est pas bon ndavuga ndayiretse ndagarutse muri donc on espère bien que ejo tuzoronka amambaraje ari propre meza mashasha kugira ngo natwe abantu koroherwa hama abaheza bakabikoresha urabashirira ku gihe kishobora kwerekana ati ko ikiringo cyayo cyarangiye ego jewe ndashirako jewe l'essai que j'ai fait l'essai nagize jusqu'à au moins de 6 mois mugabo niyo bamisubiza bigikomeye mugabo je hakongwa muri erreur comme nous sommes dans le début je préfère kuba hafi hanyuma nkagenda ndavyiga gushika aho nzogenda nongereza kwamenya c'est pourquoi naho bayisubiza barayisubiza 6 mois d'iheze étiquette ndagenda nkabahindurira hanyuma je garde kugira ngo ndabe jusqu'à quand nzoshika nuko uretse yuko uno munsi twagusanze muri hayanisha ni hehe handi bashobora gutora ego turabikorera mu kinanira kulo mu kinanira cya kabiri ariko tuje kubikora tubishira mu alimentation katikati gaharawe city oil gagara gift na muco kulo mu ariko no ku numero yanje narashobora kubisaba kuri 79 182 346 reka tugushimire